Muri quartier ya Kamesa aho bita Kamesa ko hepfo muri zone Musaga, abanyagihugu baho baganiriye na RPA bamenyesha ko bamaze amezi arenga 2 bataronswa amazi. Bitaye ko nkuko babandanya babimenyesha ngo n'utwigoro twari twakozwe ngo baronka amazi ntitwagize ico dushikako. Turamaze amezi arenga 2 n'inusu tutaronka amazi. Muri amezi 2 n'inusu harigeze gucamwo rimwe araza ariko ntitwaronse twese umaze umwanya rumara. Mu kwezi guheze hagiye hamwe habita amazi wota biraza kwimba y'amazi bimba mu kuzimu kugira ngo riduhe amazi muri kazi. Baraduha n'amarobine publique 3 kugira ngo tuzoze turavoma, ariko bahejeje kuyimba bavuga ko bagiye kuyapima basanga ari n'ivyunyunyu bitabereye kunwa kirwamo rero barayugara. Abanyagihugu bashikiriza kandi ko ibihe bitoroshe muri ino minsi. Imvongo nuko n'uburyo bahora bakoresha mu kuronka n'amazi na makenya butagishoboka. Nta kinga rirekuwe guhurizaho ikirere, nta moto, nta gitoro. Igitoro rero naco kizodufasha kandi twari na nata bagakota amatagisi bakasoma bagenda kuvoma amazi ari. Nta kintu kimwe dushobora kwikora atari uruzi kanyosha usanze rusa nabi nibara ku mutemeri. Mu gihe aho ruguru muri birara amazi ahari nibarabe batuma bavuga dukore ibishoboka vyose duterere mugabo amazi aboneke. Mu ruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka bo mu gisata kijejwe gutanga amakuru mw'ishirahamwe Regidezo kugira bagire ico bavuze ku bisabwa na bamwe mu banyagihugu bo muri quartier ya Kamesa.